utunze wenyene ukawubana n'abakene nawe urakenye. Ivyo abantu no munsi bitwa ngo abatunzi bari mu Burundi bakaba batunze ari abantu 10, abarundi 9 bose bakenye, nabo nyene babaharura mu bakene kuko bari mu gihugu citwa ko gikenye kurusha ibindi byose ku isi. Babateye imbere bonyene, iryo terambere ryabo nta numwe aribona. Nico gituma ari vyiza kuduza n'abandi, nico gituma ari vyiza kuja hamwe abantu bagakorera hamwe. Abarundi bamye bafise ikintu bita ikibiri, kubera iki kibiri cashoboka uno munsi kudandariza hamwe bidashoboka. Ivyo nivyo abantu bakwiye kwiga. Hageze kurima abarundi mu kibano barakora ikibiri bakarimira hamwe kandi vyarakunda. Mugabo uno munsi ni kubera iki hageze kudandaza, hageze amakoperative, hageze amashira hamwe byose vyama vyagoranye. Hama ikindi cyo gukosora abantu baja mu migambi, imigambi sukwiruka inyuma y'amahera. Imigambi no kuzana inyishu z'ibibazo biba bihari. Ingwane rero dufise abantu benshi bavuga ngo bagiye mu migambi bari kubiruka inyuma y'amafaranga. Ya mafaranga yaza ngo bayashire hamwe bamwe bagaca bagira mero bagaca bagomba kuyatwara hataranagera. Nikadago kariro kumudandaza aguza moto afashe credit kandi ayo kurya asanzwe ajya ntayafise akeneye kurya muri versema none moto ni yapfa azoheza akoresha icuma gute kandi bamuha arya. Yega nico kibazo none ko sanzwe ntafise ico ndya wumva nzogira umugambi urama w'ibihe bizoza gute? Ndakora mu kigenshi tumgenzi mukuza kino iganiro abakunzi b'amahoro uri kumwe na Rudasimana Yakiza ndiko ndagushikiriza nk'abandi kumwe kandi n'umutumire tujya tuganire hano kuvyerekeye itunganya ry'imigambi y'iterambere rirama canke y'igihe kirekire. Ubu nawe akaba ari umutumire wacu Oscar Nduwarugira niwe turi kumwe uno munsi. Reka tumuramutse tumuha kaze abanze aramutse ariko twumviriza kandi yongere agira icyo babwiye. Turabaramukije mutumire wacu. Aje ndabaramukije kandi ndaramukije n'abari ko baradukurikirana kuri televiziyo Heritage. Nkabanezerewe kuba ngarutse kandi kuganira nawe. Murakoze cyane. N'ubwo rero tuganire kuvyerekeye itunganywa ry'imigambi y'iterambere rirama canke y'igihe kirekire, ivyo twita uno munsi entrepreneuria, kandi cyo ni cigwa kiriko kirigishwa cyane mu mashuri. Reka ndamubaze nk'umuntu aje kutuganirira kuri iki cigwa, mbega mwebwe musanzwe murangura udukiga mutumire wacu Oscar? Jewe bikorwa bimwe nkora nuko hari ishiramwe sanzwe ndongoye rikora ivy'amahoro mu karere k'ibiyaga binini, kuvuga Rwanda, Burundi na Kongo. Ku munsi ibyo nibikorwa njejwe, mugabo sanzwe ndi kandi n'umuhinga yigenga afasha mu gutegura imigambi yo kubaka amashira hamwe no gukora ibikorwa bitandukanye. Ego murako cyane. Rero tuhuriye duhishije rero twiyumviye kuri ikintu citwa entrepreneuria. Navuze ni itunganywa ry'imigambi y'iterambere rirama canke igihe kirekire. Sinzi mwebwe nyene mucumba ko ari uko nyene? Nuko nyene, kubera yuko bitandukanye no kudandaza. Iyo umuntu avuze ko agiye gukora ibijanye na entrepreneuria, no kuvuga yuko n'ibintu bisaba gukora witonze kandi udacuronka inyungu canke umwimbu ubwo nyene. Kenshi harimwo no guhingura ibintu bitandukanye bizoza kuvyara umwimbu haciye igihe. Rero uko abisiguye nibaza ko ari uko nyene, kubera yuko iyo kintu gikoze witeze kuzozana umwimbu haciye umwanya muremure, n'uwo mwimbu uzozwa ari na mwiza kandi ari mwinshi, mugabo ntuzunyaruka. Ntuza wiruka ubwa mbere, no kuvuga hari ibintu byinshi biba bikenewe byo kubanza gushiraho kugira ngo uzotangure kwimbura. Mugahageze ko wimbura ugaca wimbura neza. Biratandukanye no kudandaza aho ugenda ugura ibintu byakozwe uhereza abantu babikeneye baguha amafaranga. Nico gituma mvuga nti bamwe hari gihe bavyinjiramwe umengo
bafite iciyumviro c'uko ndabigiyemo nce nzana amahera ugaca usanga bariko baravyica babikora nabi bagaca bakora ibintu bitarama. Entrepreneuria ikozwe neza ni umugambi urama kandi uzana umwimbu haciye igihe mbwa kandi ukazana umwimbu mwiza ushimishije. Murakoze cyane. Nagira ndabaza murabona yuko ni cigwa gitanguye kwigishwa nta myaka myinshi iheze mu mashuri yisumbuye, mbega twari twaracerewe canke caje hageze? Vyose caracerewe kandi caje hageze, mbwa impungenge mfise nuko gihava kiza nabi kubera nyene kije cihutagizwa. Nibaza yuko n'ubuzima twateza kuba twarabayemwo kuva kera, mugabo rero kubera ubu biriko biraza bikaza umengo ni inyishu yuko abantu benshi badafise akazi baheje kwiga, niho nibaza bica bigoranira. Mu bisanzwe si ikintu abantu bajamwo kubera babuze akazi. Oya, catezwa kuba ari ikintu abantu bumva yuko bashaka gukora kandi basobanukiwe neza. Rero kubona vyaratevye kwigishwa, ico ni kibazo nyene twarasigaye inyuma. Nico gituma nta mahinguriro menshi dufise, nta ibintu vyinshi dufise dushobora kuvuga tuti twonashora no hanze. Mugabo rero nibiriko biraza navyo bigaca biza abantu bavyitiranya na kimwe navuga ubwa mbere c'urudandazwa. Nibi tubona rero abantu ngo bariko barakora nk'amaji kwazona bayakoze nabi, kwazona bariko baranayugara ayo mahinguriro bariko barashinga kubera ko biruka n'amafaranga, bagaca bagomba gukora ibintu binyaruka babesha abakiriya bagira gute kubera babironderamwo amahera. Rero nibaza ko ku ruhande rumwe vyaracererewe, vyategeza kuba vyarigishijwe, mugabo kandi bije hageze. Mugabo ntituvyitiranye nuko umengo ni inyishu yuko abantu babijamwe arabiza amashuri babuze akazi. Oya, ni gisata categezwa kubaho mu gihugu mu buzima bw'igihugu, nico cubaka imigambi y'igihe kirekire irama kandi iteza imbere igihugu. Mbega nyene umuntu agiye muri ibi byo gutegura imigambi asanzwe utakaza afise ataburya afise, mbega vy'ukuri birabaho canke birashoboka? Nico kibazo cyane nibaza. Bo muri ibi vy'imigambi mwe niyo habamwo gushira inguvu nyinshi hamwe. Kandi turi mu gihugu no kuvuga ibintu byose tuvuga by'iterambere by'ubutunzi by'uko abantu bisunura mu bintu binabiriya ntibishobora gushoboka mu gihugu cyo nyene ubwacu uburyo gipanze ibyo bidashoboka. Mu bisanzwe ibihugu byubatse neza imbere yuko abantu baja ku butegetsi barakora ikintu bita projet de société, umugambi muremure w'imyaka myinshi, uburyo aho biga ibisata byose bigize igihugu ico babishakamo. Rero nivyo usanga vyajemwo, no kuvuga iyo vyamaze kuzamwo rero mu mabije y'igihugu barategura ivyo bintu vyose. Uno munsi kubera ivyo atabiriho dufise amareta usanga afise amabije nkamwe y'imiryango yo kubaho ku munsi ku munsi, mbere byinshi ugasanga ntibinizwe neza, ni bitwararika ibyo kurya iby'imishahara ibiki, ivyo bindi biza gushiraho iterambere rirama bakavyibagira, ibihugu bigaca vyama bisegerereza bisaba imfashanyo, ibintu vyose umengo no guhanga amaso abandi kubera ko ntibigeze bicara ngo bagire bati ivyo dukeneye nibi. Niyo twoja gufata rero amadeni muri za banki mondiale n'ahandi bakavuga ati amahera tuyazanye kugira ngo dushire hibi, ivyo vyankenerwa ari bikajaho. No kuvuga rero ibihugu bimaze ibihugu vyubatse neza ubwa mbere bishiraho ikibano gituma abantu bashobora gukora iyo migambi irama kandi yo kwiteza imbere izana n'umwimbo mwinshi, hama bagaca bashiraho vyankenerwa vyose bituma abantu bafise ivyo vyiyumviro bafise uko gushaka n'ubwo buhinga bashobora gukora. Rero ugaca usanga hariho amahera ashobora gutangwa n'amabanke mugabo ku rwego rutuma abantu batera imbere. Amabanke menshi dufise no munsi nashobora guteza abantu imbere kuko ugiye kuraba inyungu basaba siteza imbere abantu. Ugiye gusaba ideni muri banki mu bisanga ahubwo baca bagukorera kakaba ari bo baha amahera. N'amabanki yo kurondera inyungu nabo bari mu kwirukanga barondera amafaranga, bene ayo mabanki ntariho ngo afashe abantu kwiteza imbere. Mugabe iyo leta imaze gushika kwiyumvira neza ibyo guteza imbere abantu, ishiraho amabanke canke ibigo bifasha abantu kugira ubwo buryo butuma bashobora gutera imbere. Ico bakora gusaba ivyumviro ko bimeze neza, ivyumviro ko bitomoye bifashe, hanyuma bagaca bashigikira abo bantu kuko ivyo bariko barakora bazogera igihe
bimaze guhagarara neza bishure n'aya madeni atangorane kubera yuko biba ari ivy'igihe kirekire. Uno musi rero nico kibazo kihari kubera yuko abagomba kugira iyo migambi bavyiyumviriye neza abenshi bacabura nico kibazo c'uko ikibano barimwo ivyo bintu ntavyo cigeze gitegura nta nivyo gishigikiye. Ugaca usanga rero ni ingorane. Yego. Mu bintu bigoye rimwe na rimwe numvise wavuzemwo nuko wavuze ko abantu batiza gukorera hamwe, kandi ico kintu nibaza ko ari ikintu gihe kwigishwa cane mu Burundi kuko twebwe umenga abarundi ntaco bashoboye. Naho ngeze imyaka maze ndabirabisha amaso abantu gukorera hamwe mbona umenga ntiborohera. Mbega mona bizogenda gute kugira ngo dushike kuri urwo rwego rwo kumva yuko gukorera hamwe ari ikintu nyamukuru? Urumva abarundi rumva ingwane dufise n'imigani yacu ntidukunda kuyubahiriza. Bavuga ngo umutumwe wifasha kugira gusara umutumwe wifasha gusara mugabo kandi ngo imiti ikoranye. Yose n'imigani y'ikirundi mugabo kenshi uburyo usanga tubayeho usanga ari ibintu by'ibihushane gusa. Rero ugaca usanga hari ako kantu kuko umuntu wese akeneye gukora utuntu twiwe ukamengo turi mwihiganwa, umwe wese akeneye gusiga abandi. Mugabo nama nabivuze ngaha utunze wenyene ukabana n'abakene nawe urakenye. Ivyo abantu no munsi bitwa ngo abatunzi bari mu Burundi bakaba batunze ari abantu 10, abarundi 9 bose bakenye nabo nyene babaharura mu bakene kuko bari mu gihugu citwa ko gikenye kurusha ibindi byose ku isi. Babateye imbere bonyene, iryo terambere ryabo nta numwe aribona. Nico gituma ari vyiza kuduza n'abandi, nico gituma ari vyiza kuja hamwe abantu bagakorera hamwe. Ico rero kirakwiye kwigishwa muri ngwane twamatugira nuko ibintu bizumengo n'abantu babizanye bafise izindi nyungu babironderamwo canke bagomba kwishura ku bibazo bihuta batitonze. Ibintu byo gukorera hamwe bifatana n'imico n'imigenzo y'abantu. Abarundi bamye bafise ikintu bita ikibiri. Kubera iki kibiri cashoboka uno musi kudandariza hamwe bidashoboka. Ivyo nivyo abantu bakwiye kwiga. Hageze kurima abarundi mu kibano barakora ikibiri bakarimira hamwe kandi vyarakunda. Mugabo uno musi ni kubera iki hageze kudandaza, hageze amakoperative, hageze amashira hamwe byose vyama vyagoranye. Ivyo ni ibibazo abantu bakwiye kwiga bagatahura ico biva kwa makabitorera inyishu. Akenshi rero uza gusanga nivyo vyama vyatugoye kubera yuko mu mitwe y'abantu ivyo bintu bishasha vyaje ntibigeze bafashwa ngo bavyumve babigereranye na vya bindi vya kera bavuge ubu rero kurima ntituriko turarima. Ubu turi mu bindi vyo kudandaza bisaba iki, mbega amahera bikwa gute, mbega abantu bacungera ibintu gute. Hari ababigerageje mu kibano amashira hamwe amwe abantu bakaziganya hamwe imigambi nka za nawe nuze n'ibindi vyinshi bagiye bagira bakagereza gufasha abantu kugira bashire hamwe. Mugabo henshi twagenda twumva umuntu bamubikije isanduku y'amahera agaca rimena amahera akayatwara. None bica bigenda gute? Hari ibintu vyinshi abantu bagerageza bigaca bigenda. Hageze kuri ivyo vy'amafaranga niki abantu barakwiye kubanza kwigishwa bagatahura kuko no muco mushasha waje uci ubizana ukabitereka mu bantu biba binyuranye gose n'ivyo bari bamenyereye. Kurima ntangora nimwe vyabatera uko bagiye kurima nta kintu na kimwe vyabicira. Nta wavuga ngo ari buuni n'ishamba rya nakabarima bahejeje bagataha nta ukura nk'ikintu nta na kimwe canke bakaba mu bindi w'inzoga bakanywa mu bindi w'inzoga bakanywa ama bagataha. Mugabo nta bagira impugenga ibintu vyanje babizimira canke umuntu arakoresha ikiniki mu guzanya amafaranga. Ivyo urumva amafaranga n'umurima ntibisa. None abantu barigishwe ko bavuye muri ivyo by'umurima bagiye mu mafaranga bigaca bigorana. Rero harakwiye kuba integuro zitomoye zo gufasha abantu gutahura inyungu n'ingorane canke n'ibibazo bifatanye no gukorera hamwe imigambi. Mugabo akigishwa kandi bakamenyeshwa yuko nta terambere rishoboka umwe wese yirebanga. Ntidushobora guteza imbere igihugu mu gihe umuntu wese yumvira ngo yokora ivyiwe, kuko umuntu afise umutahe wo muri yaridi ntashobora kungana n'abantu batanu bafise umutahe w'imiliyaridi 5. Duca dukora rero vya bintu vyacu nyene umuntu yubatse igorofa 12 twabona umengo ni gitangaza abandi bari kwijana n'izindi. Urumva nivyo rero ibigo byose byatemberuza gusanga ibikorwa vyinshi bikorwa n'abantu bayishize hamwe bagashira uburyo hamwe bagaca bakora ibintu binini. Rero nibaza yuko no kwigisha abantu ico ni ikintu dukwiye gukora gose tukaguma duhimiriza abantu hama mugabo ntitubashire hamwe
tutabigishije ngo bamenye ivyo bintu byose bishobora kuza bitera ingorane. Uribuka ishyirahamwe dutabarane turamerikiza bakabwira abantu ngo bafate amadeni hamwe, urazi uburyo babomora amazu y'abantu bagurisha amabati kubera abantu bamwe banse kuriha. Nk'ivyo bisaba ko abantu babanza gutegurwa neza bakamenya bati bitugomba dukore bimeze uko, ingorane nizi harimo abantu bazogeragezwa bagomba kurya amahera, hama abantu bagategurwa neza. Mugabo n'imbere yuko abantu baja hamwe bakabanza bakumviriza ko kuvy'ukuri bagasuzuma ko ivyumviro bafise babihurizako. Hama ikindi cyo gukosora abantu baja mu migambi, imigambi sukwiruka inyuma y'amahera, imigambi no kuzana inyishu z'ibibazo biba bihari. Narashimiye umuntu ariko akugurura station y'umuyaga nkuba y'imiduga igendesha umuyaga nkuba, avuga ati bariko barazana imiduga mugabo bayisharja hehe kw'igihugu kitarubaka aho basharje. Aca arirukanga ariyegeranya agira station ati ha rero imiduga ikeneye gusharja umuyaga nkuba irazoza ngaha. Nk'ubu urumva afise ikibazo kiba kihari, agaca avuga reka nishure kubera abona uko isi kiragenda, ibitoro ariko barabiturira n'ibika, akavuga ati reka jembe ndubaka ama station. Imiduga ubisi yose kiragenda ija mu miduga electrique iva mu miduga y'ibitoro, agaca avuga ati reka nzane inyishu nkora ibi n'ibi hanyuma biheze bitera imbere. No kuvuga ari imigambi myiza abantu bakwiye kuja hamwe kugira bakore, ntibakwiye kuja inyuma biruka inyuma y'amafaranga. Ingwane rero dufise abantu benshi bavuga ngo bagiye mu migambi bari kubiruka inyuma y'amafaranga, ya mafaranga yaza ngo bayashire hamwe bagaca bamwe bagaca bagira mero bagaca bagomba kuyatwara hataranagera. Usanga rero byose birononekaye ntidushitse no kuntumbera. None rega nico kibazo rero burya dufise, dufate yuko nikadago kariro kumudandaza aguza imoto afashe credit kandi ayo kurya asanzwe ajya ntayafise, akeneye kurya muri versema. None imoto niyapfa azoheza akoresha icuma gute kandi bamuha arya? Yega nico kibazo. Uwo rero wewe n'umudandaza rero n'uyu muntu w'umushomeri tumubwiye ko agira iki kintu c'imigambi y'iterambere kandi rirama. Wavuze yuko atari kurondera amahera, no kurondera ingene umuntu azoronka ibintu sukwiruka inyuma y'amafaranga. Amafaranga azoza n'amafaranga azoza. None ko sanzwe ntafite ico ndya, wumva nzogira umugambi urama w'ibihe bizoza gute? Mu bisanzwe umugambi urategurwa, hariho integuro tugira yerekana ibikenewe kugira umugambi wose ushoboke n'uburyo uzogenda uratera imbere. Kenshi tukabitegura nko ku myaka 5 canke ku myaka 10. No kuvuga rero yuko urakora umugambi ufate nk'akarovutse muragomba kugura imoto, mugani hazoza arajyamwo niki, nta kibi kirimwo mugani uko biba biteguye. Ivyo rero nindi ndero duteza guha abantu indero gukoresha amafaranga, kuko kenshi abantu nta ndero mu bihugu byacu cyane cyane by'abirabure, nta ndero gukoresha amafaranga dufise. Amafaranga tuyakoresha ukwaje tukagura ivyo tubonye. Ugize mbere ngo nategure no mu miryango myinshi biratugora, amafaranga ukwaje niko tuyakoresha. Kubera si umuco twakuranye ni ibintu amafaranga barayatuzane badushiramwo acakuraho ivyo twakoresha kera. Ko kera ukeneye umunyu wavuga uti njana ikintu runaka bakampa umunyu, hanyuma ntiwaza kuzana umunyu udakeneye. Mugaba amafaranga ni ikintu kimwe gishobora kuzana ibintu bitanu icarimwo, nirumva ivyo urya n'ivyo utarya, ugasanga biroroshe gose kuyakoresha. Rero imbere uko abantu umuntu ari karimvira ko agomba kuja mu mugambi uko biba biri kose, hari iyo nteguro ibanza kuba. Akamenya ati mu nteguro turiga tukavuga tuti imoto nimbiri kirakora izokwinjiza amahera ngahe ku munsi canke kundwi canke ku kwezi. Tugaca turaba mbega muri ayo mahera ari karinjiza azokenera kurya mwangahe, imoto izobikeneye angahe yo kwitunganya utwayagiragira tw'ingorane, umukozi ayikoresha azobakeneye guhembwa ngahe, hanyuma mu vyukuri yoziganya ngahe. Ucu nabibona n'imbere yuko utangura no